kubura papa wanje byo byurumva nari nkiri muto cyane, hari ukuntu nari nkiri muto nta bubabare bwinshi nagize kuko sinatahura ibibaye ibyari byo. Narumva ko nshaka kuba muri famille, narumva nshaka kuba umwana, nta affection y'abavyeyi narose. Nestor Irakoze Béni Nestor, nkaba navukiye Gitega, komine Mutaho, zone Bwisabi. Hama nkaba mfise imyaka 24 y'amavuko. Uyu munsi nkaba mpejeje amashure yisumbuye kuri lycée Kepers Nyakabiga. Ico nibuka ntarabura umuvyeyi wanje ariwe papa wanje, nuko nari umwana kunzwe, nari umwana navuga ko yarapfinishijwe. Jewe umuvyeyi wanje igihe yapfa nari ntanguye umwaka wa mbere, sinovuga ukuntu niyumva kuko ico gihe je sinabitahura, sinumva ko umuvyeyi wanje yoba agiye nyene ntazongera kumubona, ntavyo natahura. Ariko mu nyuma uko igihe cagenda kirahera niko nagiye ndumva ko hari ikintu kibuze muri jewe. Mu nyuma yaho narahavuye ndagwara, maze kugwara mama wanje aca atangura kunyitaho nyene nk'abandi bavyeyi bose, kugerageza kumvuza, mugabo biranka, kugera yaho antwara no mu bapfumu, naho nyene biranka. Mvuze kugwara kugera ku rupfu abantu benshi ngira ntibabitahura, ariko umwana w'imyaka 7 kugera yaho mama wiwe ayongera kumuheka mu mugongo, kuko ndavyibuka ko no mu nyuma nasubiye kwiga kuvuga gushasha, hahandi nyene uba abantu bose babahebuye, na Imana yarangiriye ubuntu ndongera ndatora akabiri, ntanguye gukira. Nico gihe mama wanje nawe yaciye agira ikibazo. Murabizi iby'abavyeyi, yari we muvyeyi wenyene nari nsigaranye, bivanye n'ukuntu ubutunzi bw'umuryango bwaciye bwononekara, bura disparesa, guca yisanga muri situation aho ibintu byose yarabifise wenyene, ngira akaraba n'umwana wiwe ukuntu ameze, nawe nyene yaciye agira ikibazo, acagira trouble mental. Ico gihe bica biba ngombwa ko ava canke tuva iyo twari tuba aho Igitega, tuja mu Kayanza, kuko niho mama wanje yavuga, kugira ngo bamwiteho. Ego ntivyoroshe. Mu by'ukuri jewe kuri jewe ntivyari byoroshe na gatoya, kuko jewe kubona mama wanje, kubura papa wanje byo byurumva nari nkiri muto cyane, hari ukuntu nari nkiri muto, navuga ko ico gihe nta bubabare bwinshi nagize kuko sinatahura ibibaye ibyari byo. Mugabo guca mbona mama wanje ari muri iyo eta, nico kintu cakora ku mutima wanje, ahubwo gigaca gitangura no kunyibutsa, kunyereka ko burya hariho ikintu mbuze, papa wanje si hari, mama wanje ameze uko kuntu. Rero muri jewe byaca binzana ahantu numva umenga ndi jenyene, ugasanga mfise ibibazo byinshi mugabo ntafitiye inyishu. Nivyo narasubiye kw'ishure, ico gihe naragenda bandanya ishure, ariko ngeze mu mwaka wa 4 navuga yuko niho nongeye kandi ndaheba ishure. Ico gihe mpagarika ishure nta vyizigiro nari mfise ko nzokongera kwiga, kuko ikintu catumye mpeba ishure ahanini nari numva umenga birananiye kwihanganira kubona mama wanje ameze uko kuntu, kuko uri umwana kubona mama wawe yiyugarana mu nzu,
byari bihe novuga yuko byari bigoye kwihanganira kuguma umubona. Rero kuri jewe guheba ishure kwari nko kugerageza guhunga ivyo bibazo nyene nabona uko kuntu nabona muhira bimeze. Navuga ati ngira ngo ngiye ahantu kure ndashobora kumererwa neza. Maze guheba ishure naciye nja mva mu Kayanza muri commune Muhanga aho twaba canja kuri centre, aho nagiye gukorera umuntu akazi, ndamukorera akazi ko mu nzu. Mu nyuma yaho narahavuye nja kudandaza ibintu, ngerageza kudandaza utuntu twanje, aho nagiye kudandaza amaburete. Navyo nyene ntivyagenze neza, narahavuye abantu umwe mu bo twakorana aranyiba aca amanuka i Bujumbura. Hama maze kumanuka i Bujumbura je nanje camanuka ndamukurikiye. Nibwira muri jewe ko nza gushika nkaca ndamubona, hama nkaca ndamwaka ivyo yari yanyivye, hama nkaca nsubira mu Kayanza. Ariko vy'ukuri siko byagenze. Ngoma ntangure kwinjira mu gisagara naho natanguye kwibaza ibibazo byinshi bivanye n'ukuntu nabona igisagara cangana. Ca ndavuga ati burya ngira nihenze, kuko navuga ati muri aya mazu yose none iyo bari mu nziye nza kumenya ndamushakira he. Mugabo uko nari meze ndi umuntu adaheba ikintu byoroshe. Narakomeje ndamanuka, hama maze gushika hari umumama yanyakiriye, niwe twaganiriye, atangura kumbwira ati burya umuntu naho yoba yakwivye ngaho utazi adresse yaho yagiye biragoye ko mutora. Rero acambwira ati wewe ni wamubura uze guca uza ndaguhindara. Iryo joro yaranganirije turaganira, acambwira yuko kugira ngo nzomurondere nitonze vyoba ngombwa ko ndondera ikintu ncamba ndakora. Rero jewe umugambi nari nagize wo guca nongera kuduga, ico gihe naciye ndawuhagarika. Rero acanjana kunsabira akazi kandi k'ikiboyi ku wundi muntu w'umugenzi wiwe. Mugabo uwo naho nagiye nta mezi abiri namukoreye naciye mvayo. Maze kuvana n'uwo mumama niho naciye nja kuba mu Nyakabiga, hama nja kuguruza akabotike mu Kabondo. Ego ico gihe nca mbaho ubwo buzima narakorera mu Kabondo kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Nadandariza mbere ya Ecole Beams, nadandaza ku bana mbombo, ibisuguti, amaji. Rero kubera le vendredi ariho baca bataha, nanje vendredi naca nagaruka kandi lundi mu gatondo, bitewe nuko hariho abantu bari baje kubaka, nari nabahaye amahera yunguka. Hama umunsi wo kubahemba amafaranga kugira ngo bace bandiha, bavuze ko bazobahemba ku munsi wa gatandatu. Jewe rero kubera navayo wa gatanu ku mugoroba nari namaze gutaha, numva programa barayihinduye baca babazanira amafaranga, jewe nanje natashe ku munsi wa gatanu. Rero baca bagenda batandishe, uko niko nahomvye. Ico gihe ntivyari vyoroshe, nta muntu n'umwe nashobora gusigurira ati nahomvye, kuko ntivyumvikana. Uwo nabibwira yambwiye ngo ni witwengere, bica biba ngombwa ko ndabihora. Ndavyibuka ico gihe naramaze nk'imisi nkine niyugaraniye mu nzu, ntafungura, ata hantu na hamwe nja, ata muntu n'umwe azi ivyo ndimwo. Mugabo umumama twabana mu rupangu mu Nyakabiga niwe yaje aradodora, arambaza bimeze gute, ndamubwira ukuntu vyari bimeze. Uwo mumama aca ndavyibuka ko yaciye ategeka umukozi wiwe kuza arangaburira. Rero narabayeho ubwo buzima. Mu nyuma yaho nca mbaho gutya atakazi mfise, ataco mfise nkora. Ariko nari nsanzwe ngira sport ya judo muri Ecole Française
yoyo narayibandanya. Icantumye nja gukina ivyo bintu byose bya judo na karate, nari numva umenga nshaka kwihorera kuko nari mfitiye ishavu umuryango, nabona umenga ibiriko biratubako byose nibo babitumye. Mu nyuma narasubiye kandi ndakora rudandazwa rw'ikaranga. Izo karanga nazo nyene ntibyagenze neza, narahomvye. Umunsi umwe mvuye muri entraînement ya judo mw'ijoro masambiri, niho nahuye n'umuntu umufrère umwe aca ambwira ubutumwa bwiza. Amaze kumbwira ubutumwa bwiza, ico gihe nca ndizera umwami Yesu nakira agakiza. Niho novuga yuko ubuzima bwanje bwarahindutse. Ico gihe nca ndavuga ati reka jewe nce ndondera ishure. Maze kuvyiyumvira muri jewe mu mutima ikintu cyo kurondera ishure, mugabo sinari mfise umuntu wo kumfasha, sinari mfise umuntu numwe twavuganye ngo azomfasha. Oya, je navuga ati nimba Imana ariyo yambwiye izoca imenya iyo amahera y'ishure canke izoca ndungikira umuntu ashobore kuriha ibizoba bikenewe. Kuko narumva ko nshaka kuba muri famille, narumva nshaka kuba umwana, kuko bisa nkuko nakuze umenga nta affection y'abavyeyi narose ikwiye. Rero narumva umenga ndakeneye umuntu yombera umuvyeyi nanje nkamubera umwana. Ico gihe naciye ntangura ishure ntangura mu mwaka wa 5. Ico gihe nari mfise imyaka 15, nari nigana n'abana bato sumba. Mu by'ukuri ntibyari byoroshe kuko barantwenga, ariko ico gihe ntaco byari bimbwiye kuko jewe ico narinzi ico nkeneye. Ico gihe n'abayobozi b'ishure bamaze kubona ko abandi bana bantwenga, ntanguye mu mwaka wa 6 nambara ipantaro. Sinongeye kwambara ibutura ya uniforme, barandetse nambara ipantaro. No kuvuga yuko nta muntu yashobora kubimenya ko niga muri 6e. Rero nca ndabandanya amashure gushika uyu munsi ariho mpejeje amashure yisumbuye kuri lycée Skepers Nyakabiga mu gisata c'indimi. Ntanguye ishure n'igikorwa kivuga butumwa narakibandanije. Naravuga ubutumwa bwiza mu bitaro, mu mabarabara, mu bubare, mu masoko, ahantu hose hari abantu numva umenga nobabwira inkuru nziza y'urukundo rwa Yesu Kristo, kuko nari maze kubona ko ubuzima bwanje by'ukuri bwahindutse. Narizera ko Imana ishobora guhindura n'ubuzima bw'undi muntu. Nico catuma numva nobwira umuntu wese duhuye iyo Mana. Ubutumwa bwiza rero narabuvuze. Ico gihe ndavyibuka natanguye no gukoresha inyandiko, aho nanditse akabroshire niga mu wa 5, nanditse akabroshire ka mbere kavuga ngo urindiriye iki. Ico gihe nakandikiye abantu bakijijwe mugabo batariko baravuga ubutumwa bwiza ngo basangize abandi bantu inkuru nziza ya Yesu Kristo. Niga muri 6e niho nanditse indi brochure depria igira kabiri yavuga ngo urindiriye iki. Iyo depria rero niyo novuga yuko yaragize impact nini, kuko hari abantu benshi bantelefona bava abantu bose abona yiha, hari n'abansaba ko tubonana. Rero ico gikorwa narakibandanije gushika n'uno munsi. Uyu munsi mpejeje amashure niho nahisemo no gushira ahabona igitabo kimwe ca mbere mu byo ntegura guzoshira ahabona, nise umuntu atazwi. Ni igitabo novuga gikomeye kirimo ibintu byinshi kandi ndiko ndaraba byahinduye ubuzima bwanje.
rero kubera iki nahisemo kugishira habona nuko nizera ko nimba ibi bintu byarashoboye guhindura ubuzima bwanje bishobora no guhindura n'ubuzima bw'uwundi muntu wese. Rero kimwe nasanze nta muntu ashobora kubaho ubuzima burengeye ubumenyi afise. Kimwe gituma abantu babaho nabi abandi ugasanga babayeho neza, nibaza yuko itandukaniro ryonyene riba rihagaze ku bumenyi. Hama ikindi naco ugasanga bivana n'ico umuntu abona. Burya atacu ubona ntaco ushobora gushikako mu buzima. Ivyo bintu byose rero nibaza yuko inyishu yabyo woyisanga muri iki gitabo umuntu atazwi. Iki gitabo canje ca mbere umuntu atazwi kiri mu ndimi zitatu: Kirundi, Igifaransa n'icongereza. Hama nkaba nzogira lancement officiel yaco ku munsi wa gatanu itariki 27 z'uku kwezi nyene kuri Seproderic, ni muri centre ville imbere ya pharmacie Salama siège. Hazoba ari isaha 11 z'umugoroba. Murahawe ikaze abantu bose mwumva mushaka mugikeneye. Hama ku muntu ashobora kuba ashaka kugira commande y'ico gitabo arashobora kundondera kuri izi nimero zikurikira: 67 amajana 865 amajana 804 67 865 804.